Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Generali Ndayishimiye yoba yamaze kwitaba Imana. Umutima wahagaze. Biravugwa yuko Generali Ndayishimiye ibyiwe rwose byaba byarangiye. Muri kano kanya amakuru akomeye cyane arimo kungeraho aremeza ko Generali Evariste Ndayishimiye yoba yamaze kwitaba Imana. Abagumyabanga bakomeye cyane bo muri CNDD FDD batangiye kuvuga yuko Generali Ndayishimiye yapfuye. Mu gisirikare cy'u Burundi naho batangiye kuvuga yuko Generali Ndayishimiye yapfuye. Abo mu muryango wa Generali Ndayishimiye nabo ubwoba ni bwose. Hari amakuru avuga yuko Generali Ndayishimiye yoba yamaze kwitaba Imana, ariko ubutegetsi bwa Gitega bukaba burimo gushakisha ingene baza gutangaza urupfu rwiwe. Iby'amagara ya Ndayishimiye rero nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu ku buryo burambuye. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza muri Kivu y'Epfo. Ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 29 ku masaha y'umugoroba, igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Sange. Hari za bombe zaguye mu isoko maze zihitana abanyagihugu bagera kuri 7. Abaturage 7 barapfuye mu isoko rya Sange bazize za bombe ndetse na za grenade zatewe na FARDC ndetse n'abambari bayo. Hari amakuru yizewe yemeza yuko abazarendo ndetse n'abasirikare ba Kongo bamaze kwinjira muri kariya gace, aribo bagabye ibitero bikomeye cyane byahitanye abasivile. Za grenade nyinshi cyane zirimo guterwa mu basivile, za bombe zirimo kuraswa n'abarundi ndetse na FARDC nazo zirimo guhitana abasivile. M23 yamaze gutanga gasopo, yavuze yuko itaza kwihanganira ubu bwicanyi ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa na FARDC n'abarundi. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza mu Minembwe. Mu Minembwe abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo baraye babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Mu ijoro ryakeye ndetse no muri kano gatondo k'igenekerezo rya 30, abasirikare b'Abarundi ndetse n'igisirikare cya Kongo bagerageje gukoresha za drone. Intare za Sarambwe zarashe drone z'igisirikare cya Kongo. Abarundi benshi cyane basize agatwe muri iyi mirwano ikomeye irimo kubera muri Puwezero. Amakuru kandi aravuga yuko mu micungararo ya Puwezero imirwano igikomeye cyane. Ku munsi w'ejo FARDC yari yigambye ko yigaruriye agace ka Puwezero, ariko ntabwo ibintu birarangira. Amadubu ndetse n'intare za Sarambwe nabo barimo guhangana mu buryo bukomeye cyane n'Abarundi ndetse na FARDC. Iyi mirwano ikomeye cyane nayo turayigarukako. Mbafitiye n'ayandi makuru menshi cyane. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangize abandi aya makuru yacu. Imbonesha kure yacu yitwa Iyakure Official. Iyakure Official niyo mbonesha kure yonyine mushobora gukurikiranaho amakuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu makuru yacu ngaha kuri Iyakure Official.
Nimunyemerere amakuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ubwoba ni bwose. Hari inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa ku magara ya Ndayishimiye. General Neva biravugwa yuko yoba yamaze kwitaba Imana. Hari amakuru akomeye cyane amaze kungeraho avuga yuko abaganga bo muri Kira Hospital bamaze kuvuga yuko ibya Ndayishimiye byarangiye. Hari inkuru zikomeye cyane kandi zirimo kuvugwa mu gisirikare. Abasirikare bakomeye nabo bamaze kumenya ko ibya Ndayishimiye ngo byoba byarangiye. Mu mugambwe wa CNDD FDD abakadere bakomeye cyane nabo ngo bamaze kumenya ko ibya Ndayishimiye byoba byaheze. Hari amakuru avuga yuko Ndayishimiye yitabye Imana. Gusa kugeza ubu ngubu nta rwego na rumwe rwari rwemeza iby'aya makuru mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko umwuka wa Ndayishimiye woba waheze. Abategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi ngo barimo gushaka ingene baza gutangaza urupfu rwa Ndayishimiye. Kuva ku igenekerezo rya 27 General Neva yinjiye mu bitaro bya Kira Hospital. General Neva yashyizwe ku byuma bimwongerera umwuka. General Neva imyanya yiwe y'ubuhumekero yarangiritse cyane. Amakuru twamenye avuga yuko General Neva yahawe isumu ikomeye cyane, yahawe ishano. Bikavugwa yuko abanyapolitike bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi barimo kumaranira imyanya y'ubutegetsi aribo batanze isumu kuri General Ndayishimiye. Bivugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo urongoye umugambwe wa CNDD FDD ndetse na General Gervas Ndirakobuca aribo bacuze umugambi wo kwivugana Ndayishimiye. Uyu mugambi kandi uvugwamo General Prime Niyongabo ndetse n'umutambukanyi wa Ndayishimiye ni Angelina Ndayishimiye. Bivugwa rero ko Angelina Ndayishimiye ariwe yatanze ishano kuri General Ndayishimiye. Amakuru ya nyuma arimo kungeraho aremeza ko Ndayishimiye umwuka wamaze guhera. Ndayishimiye ngo yoba yamaze kwitaba Imana, ariko ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo buracyashaka akaryo kanyako ko gutangaza urupfu rwa Ndayishimiye. Ngo ni amakuru akomeye cyane bagomba kwitondera. Ndetse abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi n'abagumyabanga bakomeye muri CNDD FDD barimo gukora inama zikomeye cyane. Mu ijoro ryakeye inama nyinshi cyane zaraye zibaye, ndetse no mu gatondo k'irigenekerezo inama zikomeje kubera i Bujumbura. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, nababwiye ko General Ndayishimiye yarozwe, yahawe ishano. Amakuru yizewe akavuga yuko abaganga bakomoka muri Turukiya ndetse n'abaganga bo mu Bushinwa bageze mu gihugu cy'u Burundi baje kuvura General Ndayishimiye. General Ndayishimiye yanze kujya kwivuriza mu makungu kubera ubwoba bwa kudeta. Hari amakuru avuga yuko General Ndayishimiye yagombaga kwivuza muri Amerika, ariko yanze gusohoka igihugu cy'u Burundi kubera ubwoba bwa kudeta. Hari amakuru Ndayishimiye ngo yaronse yemeza ko naramuka avuye mu gihugu cy'u Burundi, General Prime Niyongabo, Colonel Reveriyano Ndikuriyo ndetse na General Ndakugarika bagombaga kumukubita kudeta yihuse. General Ndayishimiye rero yanze kujya kwivuza, maze atumizaho abaganga b'Abashinwa ndetse n'inzobere zavuye muri Turukiya. Zino nzobere zakoze ibishoboka byose ngo zirengere amagara ya Ndayishimiye, ariko byabaye iby'ubusa. Ndayishimiye yakomeje kuremba. Ku igenekerezo rya 27 uku kwezi nibwo Ndayishimiye yinjiye mu bitaro bya VIP muri Kira Hospital. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 29 umutekano warakajijwe cyane kuri bino bitaro. Umutambukanyi wa General Neva niwe wenyine arimo kumwegera aho arwariye.
Amakuru yizewe akemeza yuko n'abasirikare bakomeye barimo Generali Prime Niyongabo barekuriwe kujya kuraba Generali Neva. Amakuru kandi aremeza ko abasirikare benshi cyane bafite intwaro bamaze kugota bino bitaro. Hari imodoka z'abategetsi bakomakomeye ziriko zirasimburana kuri bino bitaro. Hari amakuru avuga yuko Generali Neva ibyiwe byaba byarangiye, ndetse ko abategetsi bo muri CNDD FDD barimo gutegura ikigiye gukurikiraho. Abasirikare bakomeye cyane na CNDD FDD ngo barimo bariga ingene Generali Gervas Ndirakobuca agiye gufata ubutegetsi. Generali Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika ngo niwe agiye gusimbura Generali Ndayishimiye. Aya ni amakuru turimo kuronka tuyavanye muri CNDD FDD indani. Kugeza ubu turiko turavugana, ubwoba ni bwose mu gihugu cy'u Burundi. Hari urukurukuru ruvuga yuko Generali Ndayishimiye yapfuye. Gusa kugeza ubu ngubu turiko turavugana nta rwego urwo ari rwo rwose rw'ubutegetsi rwari rwemeza aya makuru. Ibimenyesha amakuru byo mu Burundi byose byirinze gutangaza aya makuru. Twamenye yuko abajejwe itumatumanako mu biro by'umukuru w'igihugu babujijwe gutangaza amakuru ayo ari yo yose yerekeranye n'amagara ya Ndayishimiye, ndetse ibimenyesha amakuru byose byo mu Burundi byategetswe kudatangaza amakuru yerekeranye n'amagara y'umukuru w'igihugu. Gusa biribonekeza ko ibintu bikomeye cyane. Generali Neva yoba yamaze kwitaba Imana. Niba koko Generali Ndayishimiye yapfuye, yaba ari inkuru mbi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Byaba ari akaga gakomeye cyane mu mugambwe wa CNDD FDD. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa ni ibitero bikomeye cyane bya FARDC n'abarundi birimo kwivugana abaturage benshi. Igisirikare cya Kongo ku munsi w'ejo cyagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Sange. Intare za Sarambwe zimaze kwamagana ibitero bya FARDC n'abarundi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 29 ku isaha y'isa 12 z'umugoroba, igisirikare cya Kongo cyajugunye ibisasu mu isoko rya Sange, ni muri Kivu y'Epfo mu kibaya cya Rusizi. Amakuru yizewe aremeza yuko abaturage 7 aribo bimaze kumenyekana ko baguye muri bino bitero byagabwe na FARDC n'abarundi. Intare za Sarambwe ziravuga yuko igisirikare cya Kongo n'abarundi barimo kwica abasivile, ngo bohereje za bombe ndetse barekura n'ibisasu bya grenade byatewe n'abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo binyegeje irya nino muri Sange. Intare za Sarambwe zikavuga yuko zitazakomeza kwihanganira ibi bikorwa by'ubwicanyi birimo gukorwa n'abarundi na FARDC. Ku munsi w'ejo ku mugoroba, abaturage bo muri Sange bari baremye isoko, batunguwe na za bombe ndetse na za grenade zituye rwagati mu isoko. Abaturage 7 nibo bamaze kumenyekana ko bamaze kwicwa na bino bisasu. Mu itangazo rikomeye cyane, abarwanyi ba M23 batanze gasopo kuri FARDC, ndetse bavuga yuko nyuma ya bino bitero birimo gukorwa na FARDC n'abarundi, abanyamurenge barimo kwicwa muri Uvira. Abagore b'abanyamurenge ndetse n'abakobwa barimo gukubagurwa, abandi bagafatwa ku nguvu mu buryo buteye isoni. Intare za Sarambwe ziravuga yuko zigiye gutangiza ibitero byo gutabara. Ziravuga yuko aho ibintu bigeze ari ibintu bikomeye, ngo ntabwo bashobora gukomeza kurebera buno bwicanyi. Amakuru yizewe ndimo kuronka aremeza ko intare za Sarambwe zirimo kwitegura gutangiza ibitero kaminuza bigamije kwisubiza umujyi wa Uvira. Intare za Sarambwe zifite ibirindiro bikomeye cyane muri Sange. Abasirikare bose bavuye mu mujyi wa Uvira, ibirindiro byabo bya nyuma biri mu gace ka Sange. FARDC n'abarundi bagiye bahagaba ibitero bikomeye cyane, ariko ku munsi w'ejo ibyabaye n'akamaramaza.
Abarundi ndetse na FARDC bagabye ibitero mu basivile, babikoze babizi neza, bari bazi ko isoko ryaremye maze bohereza za bombe mu baturage. Mu gihe rero ibintu bikomeye cyane muri Sange, ndabamenyesha ko binakomeye cyane mu gace ka Minembwe, mu gace ka Puwezero ibintu birakomeye. Nyuma y'aho ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 29 igisirikare cya Kongo kigambye ko cyafashe agace ka Puwezero. Kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 30 imirwano irimo kubica bigacika. Za drone z'ubwiyahuzi za FARDC zagerageje kugaba ibitero muri kariya gace, ariko intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barashe drone ebyiri za FARDC. Ndasubiramwo, drone ebyiri z'igisirikare cya Kongo zarashwe muri Puwezero. Inyeshyamba zatwirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23 batanze isomo rikomeye cyane. Igisirikare cya Kongo kirimo kurwana urugamba rukomeye, intare za Sarambwe nazo zirimo guhangana nabo. Harimo kubera imirwano ikomeye cyane muri Puwezero. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu Minembwe aremeza ko abasirikare benshi cyane b'u Burundi baraye bitaye kuri Songoye mu mirwano yaraye ibereye muri kariya gace. Biravugwa yuko abasirikare barenga 80 b'u Burundi baguye ku rubuga rw'intambara mu gace ka Puwezero. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 30 Abarundi ndetse na FARDC barakaye cyane, barimo kugaba ibitero bikomeye cyane ndetse barimo gukoresha intwaro zikomeye. Abarwanyi batwirwaneho nabo barimo gukora ibishoboka byose, baravuga yuko bagomba kurengera abasivile.